Mwaramutse kimwe mu bintu mbona abarundi bafise ko ubwoba mu by'ukuri ni ikintu cy'uko leta y'u Burundi ifise ukuboko gushobora gushika hose. Harimo ibintu novuga nka bitatu, kimwe bakagusanga aho bari bakagufata, baratuga ngo Rabini bamufatiye mu Rwanda ibintu nk'ivyo, canke bakaguhendagiza bakagusubiza mu Burundi. Ica kabiri bakakwicisha ngo isumu. Ica gatatu bakakusaba leta urimwo ngo nigutange. Je nashaka mpere ku ico ca gatatu, ico kintu ntigishoboka. Leta ziri demokratike ntizishobora gutanga umuntu aja muri leta zitari demokratike, kubera babazi yuko ntuzofesinga, ntuzocibwa urubanza rugororotse. So nico gituma ubona nk'abantu bakatiwe ibihano mu Burundi, bandikirwa mandadahe canke mandadamene, ibintu nk'ivyo nta numwe barigera batanga. Muzobumva numvise ngo bashika 30, harimo bajya ba Pacifique, kumbona bagaciye ubwenge n'abandi ntibashoboye kubatanga, kubera ibihugu bivuga biti tumungitse i Burundi ntabwo muciro urubanza nyakuri, surse ntabwo tuzomurungikamo. Ica kabiri nuko izo manza bazifata ko ari manza za politike. Mu bihugu birimo demokrasi ivyo si ivyaha. Gutuka leta, gutuka umukuru w'igihugu, gutyoza leta, kuvuga nabi igihugu, ivyo bintu si ntabwo ari crime. Ino turabivuga n'igihugu gihagaze neza, ushaka ugihitemo ugende kuri internet, usanga bariko baragituka ba Donald Trump, ba Joe Biden, ba Emmanuel Macron, usanga bariko barabatuka ibitutsi biteye isoni kandi batinyegeje, bariko baravugira muri ivyo bihugu. Ivyo ino si icaha, ni droit d'expression abanyagihugu bafise. Donc atari icaha muri Belgique, muri Canada, muri United States. Ntiwovuga ngo je ko muri Venezuela kigize icaha, canke muri China, canke muri Iran ngo uwo muntu ni mumume bace bamuguha. So ico ntigishoboka. Bica bijana kandi uvuga ngo bazaga gusanga mu gihugu bakagufata. Ino uhaje, nako ndavuga n'umugenzi umwe ambwira ati harimwo umuntu akomeye mu Burundi sinamwibuka izina, ngo baramwimye visa yo kuzino. Donc ino iyo haza abumva ngo nabategetsi nabo basaba visa mu bandi bashatse bakazibima. Donc bazi ko uzana intention zo konona, kumbe no visa ntiwoyironka. Hanyuma visa uyironse ugashika muri ico gihugu, kugira ngo ushikire umuntu ukoresheje inguvu biba bigoye, kuko ino hari protection, hari polisi, hari intelligence. Kuri aeroport baragusaka, nta nko wokwinjiza kugura inkoho hano, c'est impossible. Ari aho biri possible naho nabo n'umunyagihugu bayifise. So ubugiye guhangana n'umuntu ari muri ico gihugu, nawe uri umuntu w'umunyamahanga winjiyemo, uziye kuri umunyamahanga atani inkoho boguha naho bazigurisha. Donc nshaka kuvuga ko ata iyo power, izo nguvu atazo baba bafise. Nuko kandi na budget iri prohibitive. Bujya kuja kurondera umuntu mu Bubiligi, muri Allemagne, harimo abantu bari ngaho mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, muri Zambia, muri Nairobi. Iyo budget ntayo boza bararonka y'umuntu umwe, ugakoresha nk'amafaranga yo kwishe abantu 40 ngaho mu Burundi. Budget y'u Burundi niyo kwica, amen. Ibiganiro by'abarundi biteye isoni. But anyway, bone ko meze ico gihugu mufise. Et puis imvuze cyane igihugu mufise nkoje muko je sinde n'umurundi wanashaka. Okay, ndumurundi mugambitse ubwere igihugu bwa hano. Ico gihe mba protéger nk'umusitwaye wa hano, unkoze ko mwomarana. Anavuze ko byo bivuga ngo bogutanga wewe fata ugatanga umene w'igihugu ci wawe, ukamugihugu c'abanyamahanga baje kumuhohotera. Wumva ivyo bintu bo bivamwo, imanza bo zivamwo. So ivyo ndagacinyujije mu mvuge ko uri umwene gihugu. Abo nariko ndavuga Pacifique sinabene gihugu, ndibaza ntibaronka citizenship, cyako mbe yarayironse mbwa batazironka, mugabo nabo nyene ntibabakora ko bishakiye. Et puis ico donc nta leta ifise inguvu zishika hose, iyo ntibaho. Bo wanashaka n'abanyamerika, abantu babiri bigeze ko ariko barondera Edward Snowden, yarabananiye kubakoza ko amaboko, kandi boneza ko FBI na CIA n'izindi nzego zishira mu nguvu nyinshi kugira ngo bafate, mugabo ntivyashobotse. Julian Assange nawe nyene hagiye abamo mabaroya, baratanga ntabwo bashotse bamujana, sinzi ko batinze bakamujana. Donc ni na leta zikomeye nka Amerika, urana yuko sukuva ngo ko bashatse umuntu baca bamufata kamujana komsa. Bo baravuga Mossad, Israel, mugabo nayo ntikibuze ko abantu nka Israel bari hirya no hino.
rimwe donc banka kuri barakora ko kubera avuga ati bon energie umutahe twokoresha kuja guhiga umu anti Israel ari muri Canada Amerika ngo bamwishe ugeranije no twokoresha kuri abatwegere ngaha muri Gaza n'ahandi muri bihugu by'abarabo do gasanga na Mossad abantu yo kurikiranye mbwakabona yuko icyo bita cost analysis ntibijanye cost benefit analysis akabona ntibijanye nibaza ko leta zikora iyo mathematique bon haba hasigaye ivyo vy'uburozi ivy'uburozi navyo I don't know. Bon uburozi nibaze ko kameme atari bwa burozi iyo sumu atari bwa burozi Burundi babutuma bwahuha mu muyaga kuko yaba ubwo boza abantu babufise isi bimeze ko bavyishakiye so nibaze ko bwadatu bise ngo tuma uburozi mu muyaga bugahitana niyo mbare bugahitana Pacifique bugahitana Gacibwenge bugahitana uwari wese bipfuza they wish ucasiga vyo vy'isumu byo gushira muri drink n'ibiki bo ivyo navyo nibaza yuko kameme abantu baba activiste boje sindimwo biyubara personnellement sinywa cyane sinsocializa cyane mugabo ubukumbure ndakwiye kuyubara plus que auparavant mugabo navyo yenaza ko bufise limitation kuko urumva vyosaba umuntu urungetse Burundi ariyo mission aje gukora bo sinzi ko ubwo ashaka kuzana mu kwaha canke mu gwara ntiwombaza hanyuma bigasaba akakora appointment mukabonana amaso mu yandi akabugutamika canke akarondera umuntu wo muri ico gihugu yemera gukora ico caha azi ko gishobora kumukostinga kuko après tout ino ntabwo dukunze gusocializa cyane uzindutse ukabwira madamu uti ndoye kuraba umugenzi wanje hari mugenzi wanje kuri iriya site hanyuma utasha agatangura kuvomisa babogira analyse bati bon uyu muntu yari ibiki nico cyambere akunda kuraba ibintu bita food poisoning yuko ushobora kugira ikintu kakugwaza au niveau medical meme ko no muri ibintu bya forensic uraza nakari ibiki wamye hehe ico gihe wa muntu mwamanye bashaka kumukwirikirana nkumenyesha ko nk'umugumvamo nta nzira iriho yo gusohoka igihugu usivye aeroport ntushobora gusohoka any other way udaciwe kuri aeroport donc ibyo sa ko umuntu bumutamika ukaca wirukanga bitaratangura kumenyekana ugaca ufata indege ukagenda ico gihe nakubwiye yuko ivyo sa ko wabumwihereye kuba butumye uwundi muntu wa hano uwo muntu akajya muri izo investigation nuko kanisha no hiyo mu Burundi murivura none inoho niborivura nashoboye kusanga boy ico kintu umuntu akivomishije akawirukanze kwa muganga bakaba bimukije hanyuma gaje usanga wa muntu abiguhaye nabagiye mu rubanza rurerure so no I don't think so ntabwo bonegerangira ibisigaye kandi gufata uzopfa umuntu akwije imyaka nk'iyo ngwije mu Burundi aba yaramvye bandadaye bagwa gasore ntako ndigeranya n'ivyo bihangange mugo ndashaka kuvuga imyaka yabo bafiriye ko bantuzeye bantajyamira nta myaka 40 bakwije canke 50 bose bagiye bapfa bakiri jeune so umuntu apfuye hageze arapfa nta kundi mugabo nibaza yuko ubwo bubasha mubamuhaye leta ububasha burebure burengeye ibwo leta ifise ubwo amareta afise ubwo ama institution afise ubwo abantu bafise umuntu ntabwo baba bafise ububasha bwo kwica umuntu wese bishakiye sino nta muntu abagihumeka. Voilà, bitabuje ko ugomba gutira attention dans tous les cas uzi yuko leta y'u Burundi mudahuza. Sawa. Mugira umunsi mwiza, bye bye.